Bavyeyi, iyo umwana aronkeje incanco zose kandi ku gihe araheza agakurana amagara meza. Kazina kanje nitwa Bavakurereya, nkaba mva ku mutumba wa Kiremera, agatsimbira Inyabuni, komine Giheta, province Gitega. Kera abakenyezi mu myaka jewe nabayeho narutse, abakenyezi bari abantu bamahantu muhira, mu bikorwa vyo muhira, ntibaja habona, ntibari bafise ijambo, bakama ari abantu mengabo bigijwe inyuma. Hanyuma uko imyaka yagiye irahaca, iterambere rikaza, abakenyezi barahavuye baraja habona, batangura kugira ijambo, hatangura kuza n'ibikorwa vy'amashirahamwe, abakenyezi baraja mu mashirahamwe, uducamwe two kuziganya no kuguranana, bariteza imbere. Mukenyezi aho kera atashobora kuja kugurana amahera kuko atagira aho yakura, ariko barashobora kuja mu gashirahamwe arimwo akagurana udufaranga akifashisha mu tuba dukenewe. Kandi ico gihe umushinga ntahe yaba ariwe ajejwe ivy'urugo, ikintu cyose gikenewe ukaraba umushinga ntahe, ugasaba umushinga ntahe. Mugabo uyu munsi umukenyezi, agateka k'umukenyezi vy'ukuri kameze neza, barafashanya mu rugo n'umushinga ntahe, iterambere ryo mu rugo bakarikorera hamwe n'umushinga ntahe n'umukenyezi. Ico riryo terambere ry'umukenyezi ubu aho tugeze ubu rimeze. Hanyuma rero umukenyezi mu rugo vy'ukuri aratunganya ivyo mu rugo, abantu babira imizi, uraja mu ndi mu karima, kandi urakoresha n'umukozi utaririwe urabwira umushinga ntahati mpa amahera y'umukozi, guko ufise nawe iterambere mu rugo ushobora gushikako kugira ngo wirihire umukozi utarinze gusaba umushinga ntahe, kandi ibintu bikagenda neza mu rupfasoni udakengereye umushinga ntahe. Twega tugikura naho umusore yava kukurondera mwaragendana kweri, twe twararirimbana muri korali, muga nta majambo mabi bavuga, mugubu yambari yisi biragoye. Twarubahana tukaririmbana, wari kuraba sico kimwe rero n'abarutse ubu. Aho hambere batubwira ati mubonye abahungu mwiruka ati bararyana, nayo ubunyabakobwa harahari no aribo baja kubaramutsa. Ugasanga rero biragoye. Ugwaruka guno munsi dufatiye nko kubigeme ba kino gihe, na cane cane indero yagwaruka gwa kino gihe isigaye igoye cane, guko umwigeme mu myaka iheze tucaruka, umwigeme carazira ko ataha bwije, umuvyeyi atazi iyo wamutumye, canke akaja mu mihana kuramukanya ahantu umuvyeyi utamubariye. Acha tuja hazi ko kwata mabarabara yari bwaze ngo dusokoroke tuje ku mabarabara. Nayo ubu baca bigira kwiyigira, ukabona bagiye hamwe ngo bagiye kwiga, agaheza bagatahuka bugorobye. Ubu hariho amabarabara kizungu n'ikizungu ntiworaba. Nayo kera twege kweri waraba umuntu uzeye mu minyaganyaga ntitwasokoroka. Ariko uyu munsi umwana ariyadukiza, ukaza ubona atashe isaha yose agombeye, akakubwira ngo avuye mu muhana kanaka canke ku bagenzi kanaka. Hari n'abavuga ivyo kubesha utamenya ko vy'ukuri ivyo bariko baravuga ari ivy'ukuri, bigatuma rero bitosekaza indero y'ugwaruka rw'abigeme rwa kino gihe. Itandukanira bubu ntiwora abanyabarisi yashushe cyane. Yego yarubaha umutama wiwe.
akarima abakenyezi ibikorwa bitameze neza bakora. Hari igihe abakenyezi usanga benshi baja mu kabare bakaboregwa batari kumwe n'abashinga ntahe babo, izo nzoga batazihawe canke bahari gusoroza batayahawe n'abashinga ntahe babo. Abakenyezi ugasanga bariko barasahura utuntu two mu rugo, ni nko gusahura kuko uriko uragurisha utuntu two mu rugo, umushinga ntatabizi winyegeje, ugasanga umukenyezi ntahabimenye, ugasanga ariko mu rugo ni ibintu ntibiriko biragenda neza ko ntihaheza ngo habe umwumvikana. Tari uw'Imana igiriye neza ku by'ukuri. Urabona bamwe ntibakigira mariage bibi, oya babanza nako no bivuga babanza kwitwara nabi. Uyu bukwe ngo babanza kwipima ngo kuko ngo ntibokubaka izisambuka. Abo by'ukuri no babwira ko bari bakwiye kwihangana, kuko muri uko kwihangana harimwo inyishu y'ikibazo ciwawe. Imana igashobora kuguhezagira icishije mu kwihangana, ikaguha ingene ishobora kuronka aho ukura amafaranga canke aho kuronka n'akazi mu kwihangana. No basaba rero ndabahanura ko by'ukuri ibyo batobigenderamwo, kuko muri ivyo navyo nta nyungirimwe ahubwo haba y'urupfu, kuko iyo umaze kugendera muri izo ngeso ugatwarinda na nyavyaye washaka ntavy'ubukirose, ahubwo n'ubuzima buba buhagaze. Abana babo barabahanura muga ntibabyumva kubera urunganwe nkabo bagendana abagenzi babi. Hamayo ukasanga rero bakuye mu cyaha. Abakenyezi b'Abarundi ndetse nabo ku isi yose, jewe nifuza ko twese abakenyezi twogira umuno n'umwe, kandi twese tugasenyera ku mugozi umwe, kandi twese by'ukuri tugaharanira agateka kamwe mu kugira ngo tuba abakenyezi bo kwiteza imbere no guteza imbere ingo zacu n'igihugu cyacu. Abifurije umunsi mukuru mwiza abakenyezi mwese aho muri hose. Bavyeyi, iyo umwana aronkeje incanco zose kandi ku gihe araheza agakurana amagara meza.